Je ushima mbonye n'umukobwa je singira kabisa. Muratahura ivyo cyase kuvuga. Byatari umugore wanje singira. Mugo umugore ndamumvisije. Yana ikiduga. Mugabo ahantu ndagisibije. Mugo umugore ndamumvisije. Yana ikiduga. Simuzobona ibifurango vyaheze. Ni Alvin Smith. La vache azoma yahejeje. Na Bunyamerika bwatari. Ndafise na tatuage kungidi yanse ko butere. Turabe. Oh yeah. Donc bakene abashunaliste man yari abandi abashunaliste muza kubaza ibiganiro mu mutama niga mu mufisa manani hi. Foi ko maniga iki ni kintu kibonwa n'abantu benshi cyane ha. Foi kuza usa neza pana kukuye ukora motamota mayashobo. Benishu asigaye yambara neza mu journaliste. Landry promoter aussi asigaye yambara neza vraiment Jesse Mbeshi. Na wewe mu bakobwa ndakubonye. Unaanza sina lare mzee. Urakenye Alvin. Yewe naguze la fapa hirya y'ejo naguze icuma cha 800,000 cyuyi muduga. None erega amatitre ararutana yiga amatitre yarabuze ubu dusigaye dukreye. STV Every Story Matters. Yes, allo, reka ndaramutse bakunzi ba STV nkabani dekomerewe neza zanye nawo muherere. Bon, nariko ndagenda gukora quelque part ngaho mu Nyakabiga. Yap. Sasa naciye mbona uwaje gukoresha umuduga wewe wama wafuye misi yose. Mana yanje. Yaho sundi ni Alvin Smith. Niho twaje kurondera quelque part ngaha turi mu Kigobe kuri station. Ouais. Mu Kigobe kuri station niho twaje kurondera. Sasa reka tuvugane nawe. Byerekeye byinshi turazaheruka kuri ndirimbo. Bon ni byinshi twavugana nawe. Mbandanyira mu nkurikirana. Ndavyize ko mu nkurikirana ko murankunda turakundanye twese. Atsa twende tuseme maneno mengi tutumike ne. Sibo. Oh. Yeah. Tumukurikire ndaragira karangubita. Allo. Wow, good. Nisa. Naho. So, urafise ubwano yo? Umve, we nabwo ufise. Oya wori umukobwa muti stafise ubwana dakiziga. Zurabumwa. Buri nandi ndabufise. Reka uri mubiki mbega wewe. Sikari umufundi w'umuduga. Ufundi w'umuduga wanje. Hameme ndebe muri berekane ngaho kwanza gato. Kiko kirangora. Nagize ikijewe. Na kimwe vraiment. Uragenda mu bwano. Ubwahe bwo amayo wewe. None nuboneka. Baziamoni mabwano uyu demo hapa. Bananipendaga mani ha. Nonera. Sasa vipi? Poa gute wewe? Iso. Ndakubona. Wewe none ntubibona none ko tubonanye. Umuduga wawe ko muri garage. Bajyari. Kuvajyari. Oya ndaje wa muri none tubihaye. None wama muri garage umuntu we ntiyama kwa muganga kugwara si bisanzwe. Ninde yama kwa muganga honye ninje maze nimbara amezi 2 ntagwara. Naje imyaka mirwa kugwara nkiri muto. Kanatoka mara? Yari byanse mbona sema kanatoka. Na ntuzenya na kaboro kara. Sasa vipi? Mbe ndakubate kasha. Wewe uheruka kuri indirimbo yitwa nimba ngongo ari bango bisiguri iki bijya. Sinjo. Nje nabyo giswahili sikirenga vraiment bisiguri inside. None we nta kuru buri kumwe n'umuraga kubwiye oya jewe uje utambaye wapi cyangwa undaga kubwiye sha jewe ivyo bintu birangwaza urumva jewe nikundira bango. Bon, les gens sont différents. Dufise amaguru atandukanye. Kanatoka kwa hivyo manake katarikoroga tena. Unaanza sina lare mzee. Urakenye Alvin. Yewe naguze la fapa hirya y'ejo naguze icuma cha 800,000 cyuyi muduga. Yewe umbyura Kenye. Ndagutanga deja nafije kugira bayikure natanze 800,000. Erega sinje nabivuze nohejeje kuvyivugira. Sina lari. None wewe wisambale ndugu yangu. Agusaba avuye ni make cyane. No gusana none amahera menshi wovuga ngo nje ndibare no yagu. Oya amahera yana. Je dibare no yaguha ndayaguha. Wakuzi wa ICTV nawe dibare dakesiri da wemere. Dibare no yaguha. Hauna lare we petit we hauna lare. Mimi niko na lare ne. Hama. Lare. Araboje vraiment. None gurundi bas. Uyu imiduga yacu ni electronique. Donc zikoreshwa n'umuriro. Ibintu byinshi bikora n'umuriro rero iyo ikintu kimaze kwafisha donc agatara sivyani cyo mavuta iki twinga imuduga yacu ikintu cyose gifise visible yayo. Basi ko wemeye ko umuduga wa muri garage uhindura basi. Tunasikia ko na franc. Umuduga ni mwiza cyane. Amakwama muri garage umuduga ni wama muri garage ushi muduga nje ufarime ku mwaka. Mugabo hama n'umuntu aragwara none
mbese navyo wanditse ngo Buterere yubaho muhira nawuzi none ko atari ihubu no uri fier na Buterere we cyane none ko atari ihubu none ko atari ihubu ndafise na tatuage ku ngidi yanditse ko Buterere turabe oya ye ewe agacapo ni keza wakera Alvin ko katari uba ni muri fier na Buterere we nahi musehewe kubera umuduga wanje uragiye iyo Imana iguha ubitorere aho wari gutora Buterere ya vugisha ukuri mbabarira kuri kwimana Buterere wari gutora ubu ko niho watoye wewe ufise ubwenge mu Buterere warahisanze mu Buterere ni muhira neza kuhubaka neza kuhakunda cyane dusubire mu muziki Alvin uraberewe kwanza nangahe 15 ntavyurya la iko na lare kepi ya 5 kepi ni dibari mzee jewe genemeze jewe nambara ibintu bitandukanye aigo vraiment kuri 5 ni genda yari we ima wake ima square rero tora uriko ranka mahera aya nyuma 6 7 8 9 ba cyane agende wi ya hama dusubire ku muziki ya chapo ni nziza cyane gose we wakera oyaye ingo ngo hano sha umuja marandira oya na 10 nanga nakubwiye igohe kuri 5 nanga 5 iya ni sawa imivyo bitanu mwamkona tani ya ne journaliste dukeneye hapana mwe muzamuizanisha ngaye ibintu byanyu abane wa journaliste dukeneye kandi chapo nina yambara urumva nzo ndiko ndibuka Queen ego vraiment on dit quoi Queen toka pale unatolewa frank uraberewe vraiment nindi dusubire Alvin ku muziki sivyo kubera iki abaririmbyi bubu muririmba genre mukaha amachanson amatitre ari bizarre kono genre ibisusu bango nko bivuze nyama kera rindira keraga twabona indirimbo ditwa urukundo mukobwa mwiza genre ibintu bimeze gutyo gusa ni bango ibisusu c'est quoi le projet sivyo none wewe hari utuntu twa tworoshe ewe kwazubura muri telefone gute ewe je ndi makurata nete ndi mba munarakana ebala chaki indirimbo yitwa bango umva nakanu koroshi oya sikoroshi umva ni titre difficile bango chaki indirimbo yitwa bisusu chaki indirimbo yitwa ingidi mu maniga n'utuntu tworoshe umengo ni nyama yo mu gitigo none urukundo kuvuga urukundo ni vyoroshe urukundo mukobwa mwiza ishugwe ibintu bimeze gutyo bango nyama bro sas none erega amatitre ararutana erega amatitre yarabuze ubu dusigaye dukreye umva muravyemere ko yabuze mwa biravana n'indirimbo y'umuntu kandi yaza gatitire nka banko baraga gatitire kari interesa gusa tuvugisha ukuri nibishego biravana na sadepa oya nibivana d'ailleurs ni yo mana we none ari bishego none wewe ari ngorana bon je shakindi bishego wewe yo aranutse musto afise n'ubwanwa ko ari bishego banyina ini kamere yanje kandi nje abaranze bakunzi ba STV ndatekereza sivyo gusa vraiment amatitre murayi muhindure nje shaka indirimbo inyigisha yo ratuzite n'izindi uramo zavugana utabazira menshi ya Alvin twasumira ngo wowe kuvasha urasubira inyuma shanu vyorosha igisagarura gitingi ibibazo babesha ahubwo je ndavyumva ubotike mwangu y'amasabuni no bavuga yuko nije ndayamaze mugango ko bakobwa wapi murambeshe ebana miye kwama uzo yita mukunyeza uzo akanyamerika songa yanje kurikira akanyamerika muravyumva no écoute mugabo uvuze ngo abakobwa ngo ndagisivye mu bakobwa abo buri kurambeshera vraiment mugabo ahantu ndagisibye ku mabotike amasabuni reka muti muzobona ibifurango vyaheze ni Alvin Smith la vasha zoma yahejeje na bunyamerika bwatari twitegerere iyo ndirimbo vya vrai yitwa akanyamerika mutafunga none si bisanzwe none nk'ubuje umugore wanje yaragiye none hakuno ja kumuvanga fuma ni debris bire basi kumukunda namukunda cyane kandi urazi ko nabankunda cyane nk'ubu urabona arajya aho ubanyandikira ndabonyemwo baby ndabonyemwo sweetheart nambe yo we petito waburofa uyu udashaka kureranya wesha ndabonyemwo baby sweetheart bo mana we nukuri aho uri hangana ninje nabibonye uze kundondera reka shasi subire mu banyina none ko wavuze nguri fier naho uranse kwazubira
Oya, bon, iyo ni teme tunkoresha kugira ngo nyine ubone ko iki. C'est-à-dire oya. Ah, t'es surpris là parce que Mugabo akajunaliste kambye moye gasa neza vraiment. Reka yongo ndaza neza. Nge n'uyu muntu w'iyo televiziyo niyo bagira neza. Aratugira neza. Abajunaliste maze kubona basa neza muri no misi. Ujya kura muri Bujahiti ninde? Ujya muhungu. Ujya kura muri Bujahiti. Benishu asigaye yambara neza mu journaliste. Landry promoter aussi asigaye yambara neza vraiment Jesse Mbenshi. Na wewe mu bakobwa ndakubonye. Donc bakene abajurnaliste mani ari abandi abajurnaliste muza kubaza ibiganiro mu motama niga mufisa amanani hi. Foi ko maniga iki ni kintu kibonwa n'abantu benshi cyane ha. Foi kuza usa neza pana kukuye ukora motamota mayashobo. Oh la la, muravyumva muragabese nje nabivuze. Comme on va le bien, unaona kama huyu anaamua kukodesha gani periki. Ni yangu. Tutabiwaye. Anaamua kuvala yo ali class man. Sawa randri bako class. Merci Benishu, unaona mtu anafanyisha emission iko class man. Unakuwa fier vraiment. Hapana mtu utafikiri ari journaliste ntovuga imani mbabari. Mugabo ni bisanzwe mugabo ni kwakebura ha. Ya, ifoye ko muba professional kuko nta muntu wo mu gihugu cyo hanze cyangwa umusani mukora ikiganiro umaze kumuha link yawe akabona wambara bizarrement uri usa nabi maniga. Piga kadaboje muri akayiwo kare kaboro nkuko babivuga. Piga ayo. Tulia. Unaona kapige même si uri umuhungu isige man this is camera. Iyi ni camera urabona n'abantu benshi cyane. Tu dois être classe quoi. Ya. Donc karakagohi. Karagaciyemwo ama Alvin Smith ni cyahe genre wewe muri no minsi twovuga ati uri kurongera ko muri entertainment mu muziki basi wini wacu icyo uri kurongera ko vraiment nayo mabango uri kuraza namwe ni cyahe kintu wovuga kuri kurongera mwe wewe kiwe urangiye je ndamaze gukora ibimama amateka menshi muga cyo zindi class ko je nambara bien mutse kandi nambara impuzu zizimvye none ndakubeshe ndende gucira amahera. Ya nikanda mbiri yonyene nambaye ntikugwa make. Anga. Je simvuga amahera gusa jewe. Gusirazimba. Ivyi wanje. Yo urabazi. Uragenda wenyene kuri magazi ubaze iyo musabanye Alvin yambaye nangaye wewe cyo winyisha. Je simvuga amabeyi mutse. Byo je ndabirengeye mutse. Ko je nambara ibintu biri really man. Biri really. Ya binaboneka n'umuntu yoshika. Bana. Ya. Saje nawe ndabona ko man. Sisi nibaza kwambara ibirenzi. Uzogende babaza. Uzaza wiketa mabinga bayagwa none utagurugiriki. Utagurugiriki. Jewe ndagura. Atagura agiriki. Barabizi. Jewe sindi babandi muja kwambara muka. Indira. Je ndakubona kwa K-Max acambwira ngo ndagura utaguze ugiriki. Yari abagenda bagatsira none ntivyumvikana. None nivyo nje nayo nabivuze gasha. Jenda vuze ndakubona kwa Kima. Nibeshi mu bibaza maniga jewe ndagura mutse. Mie najitoa lari. Fumandeka kujya mugabo nambare bien. Babwere ikintu kimwe bakunze ba STV. Bakuzi ba STV. Uri journaliste S, je m'en fous, je sais pas. Tu t'en fous pourquoi? Non, S kandi yari as. C'est pas c'est naïve ace. Naïve mu cyongereza genre je parle beaucoup anglais hein. Every story matters. Binakatala. Voilà, il faut t'apprendre à nous. Sabinakuwa sasa lo grand sabitendeka. Biranse lacha by'umuduga Alvin. Shakurira. Imiduga yacu muta. Niyo mpamvu nakubwiye uhindure. Sibwabwana, sibwabwana. Sibwabwana. Ni miduga ikomeye. Uri inspiré nanje ngako. Sibwabwana. Unasikia? Bana. Mbona iko ndavuga iki? Ngo washaka dozo fetu naongea ngo akasa nimalize na udem. Wari kuvuga ngo uragura genre uri kura mahera ibintu bimeze gutyo turabizi uko boss me mugabo uri journaliste wa mbere kuri umpaye 5 bar kwiri reka shimira none usure kandi ubwire n'abakunzi ba STV kubakunda STV kabisa ahubwo wewe mu boss nimba ari mu boss ete wanyu ifo iko kwa ngibere mushahara kabisa urabikura babwire akuguru yande ma plante wandanye usa neza nabango bisigura amababi y'ibitoki isiguriki oya gabiro bavuze ngo ni nyamanyama none ivyo nivyo abantu bakuze mugabo abantu bakuze 18 umubwira amababi y'ibitoki reka rero nje ninumire ko iyo myaka sindayishika reka ndabashimire bakunzi ba STV kwa mwadukurikiranye twari kumwe na Alvin Smith la quoi la vache originale inka vraiment aka Muhammad bango bana ya aka bango je ndage kuhindura n'izina ryo muri WhatsApp bango aka bango America boy
Ifise amazina menshi. Gusa ivyo bintu shandosubira ndabitohoza. Ubu nzoza nzanye ndabazanye n'amapreve. Ubu nzoza ndabazanye n'amapreve ndabwire Alvin Smith Lavash aka Bango yaratubeshe. Ngaya amapreve si. Urabinyemereye basi. Je ushima mbonye n'umukobwa je singira kabisa. Muratabura ivyo cyase kuvuga. Byatari umugore wanje singira. Mugo umugore ndamumvise ijwi. Yana ikiduga. Iki. Imishasi. Reka ndagushimire vraiment urandyohereje umunsi ngira ngo nabadukurikiranye baryohewe. Reka ndababwire à la prochaine, bisous bisous. Bye. STV, every story matters.